kuko utakibigije neza abarundi haraca baza ati nukuduhonye bagazarika kubivuga igihe kimwe ati tube mu mantuze je ndavyibuka nari kuri kaminuza ati tube mu bigwati tugira uku abantu tubagabanuka ukuya ya yabahutu bati aratumaze wa mugabo dikwe kwibara ati aratumaze noneho umurindi wo kuvyara mu Burundi werekana yuko umukenyezi yibaruka abana batandatu mu buzima bwiwe kuri mwebwe iyo ni ngorane cyane n'akarusho ku gihugu kugira wishije ndabishije kibazo ni ngorane kuko urabiki kuya ubwo ko ari ngorane ucuraba ubuzima tubanye ubukene buri mu gihugu bimwe twariko turavuga ubushomeri buri mu gihugu amatongo ingenda urabona uburundi ntibwaguka ntitugwana ngo turondere impuze ngo twongereko mugaba abantu baguma bagwirirana akarorero notanga hani nk'abahunze muri 72 yashize itongo ribako nk'abantu batatu yasizeho uro baragwiye uni nk'ijana cyangwa amajana abiri ndikiri itongo igihambaye rero muri byo byose ni urabye ingene umwimbu wongerekana ukarana ingene abantu bongerekana cyo usanga icyo twokwita umurongo w'abantu ingene bongerekana ni munini cyane gusumba ingene umwimbu wongerekana ahubwo usanga ari gihushanya ahubwo umwimbu ugenda ugabanuka ugenda turi munsi ya zero ingene wiyongera munsi ya zero ariko urabye iyongerekana ry'abantu rirateye ubwoba mu Burundi cyo gituma ni kibazo urabye ibyo byose gitegerezwa kwicarirwa twebwe no muri iyo migambi twashikirije ico kibazo naco nyene kirimwo kuko ari kibazo rero usanga abarundi bamwe batacumba neza twavuze ko ari kubanza kugira ibyo by'ibiharuro nk'imwe mwambara tugitangura tukabyereka abanyagihugu ubuzima bwifashe kubu ingambere tukabereka bagwira nk'ubu dufashe kuva muri iriya nka 40-50 burya barundi bagwiriye kabiri bavuye nko ku miliyoni 5 wongera dushe kuri 12 umuntu akabibereka uti rero muravye ingene tugwira nivyo aho tuzoba nivyo tuzofungura ni ibintu bikomeye cyane kuko utakibigije neza abarundi haraca baza ati nukuduhonye bagazarika kubivuga igihe kimwe ati tube mu mantuze je ndavyibuka nari kuri kaminuza ati tube mu bigwati tugira uku abantu tubagabanuka ukuya ya yabahutu bati aratumaze wa mugabo dikwe kwibara ati aratumaze noneho ati ndibishoboka ati twarimo kandi twatukira abanyeshuri turanka ngo mugambi ariko niyo twumva uwo mugambi uza gushoboka hana byari kutugira akamaro kanini rero uwo mugambi rero wo kuzokurikirana iryo gwirana ry'abantu tuzowukora si fraude nta leta ya fraude nako ibi byose mvuga si fraude bizobikora ngera byo tuzobikosora iba mavuga ngo umugambi uzobikora byagenze gute umugambi uratsinda n'imigambi hanyuma ugaca ushinga leta hakaba n'izindi nzego nk'inamashinga amatanga nk'izo izindi nzego nizo zikora iyo migambi si umugambi ukora imigambi ndikuvuga rero ko twebwe uwo mugambi turemera yuko ari kibazo tumaze kugira uko byifashe mu gihugu tugasigurira abantu uko bimeze tuzokorana n'abantu batanga amashengero cyane cyane burya arumvikana n'abanyagihugu akadufasha kubisigura hari n'amashirahamwe yigenga usanga mwe nivyo baza byumva abo bose tuzokorana kugira ngo dusigurire abantu ko ibi bidahagaze hakaba n'amabwirizwa n'amategeko ashinga abantu umuryango ushobora kugira kandi burya barabivuze ngaha sinzi ko byabagoye ntaho ngene byagenze aragabo nuko bavuga imigambi amanje yashire mu ngiro bari baraguvuze ati kubyara abantu batatu namwe ntimweze kubyumva ibyo oya hazoba rero nk'ibwizo cyangwa itegeko rivuga rishinga bati turabye ibyo bintu byose umuntu azobyare kandi bavuga ati umuntu abyara bashobora kurera umuntu azobyare nk'abantu batatu amoro natwo byara babiri mugo urumva si twebwe ni mwebwe tubarire rero kebe karabaye dufise indiri nibi si ariko hashingwe itegeko yuko abana ni nk'ababiri
na batatu ntaco kugira umenyereze umuntu amenyereze